amakuru ya nyuma dufise na y'ibiziga bibiri by'abagabo byatowe ku munsi wa gatandatu hafi y'ikiyaga Tanganyika i Bujumbura. Ibiziga twumvise ko byari biboheye amaboko imugongo, bimaze kuboneka bica bihabwa abapolisi bo muri protection civile, barabatwara gushika uyu munsi akaba atawuzi ivyo biziga byaciye bijanwa nuko vyo byarashinguwe, mu gihe abarundi batamenyeshejwe ko hari ibiziga by'abagabo byatowe. No kwibutsa ko ata misi yari bwahace hatowe ibindi biziga mu kiyaga Tanganyika nyene. Nagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye, ndagwaye kandi kaze mu makuru yacu duhejeje gutohoza tugira ngo turabire hamwe amakuru yihuta cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye adushikiye kano kanya. Amakuru twatohoje yose nkabangira nyagushitse ko ingingo imwe imwe. N'amakuru rero turibuze kurabira hamwe arabana n'umutekano ndetse n'ayandi makuru ariko aragaruka cane kubirabana n'agateka kazina muntu. Amakuru rero akanatwereka neza yuko hari ubugome bukomeye cane buriko burakorerwa abakukuruke mu gipolisi ndetse n'ayandi makuru yose nagutohoreje muri rusangi. Arabana n'ibiziga biriko biratoragurwa biriremba mu kiyaga ca Tanganyika, tukaza kuraba abenyegeje inyuma y'ivyo biziga biriko biratoragurwa ndetse nabo bariko baragandagura abo bantu. N'amakuru yose twatohoje mu buryo bw'idonido, tukaza rero no kuraba vyose biriko biravugwa n'abihozi vya politike n'abaharanira agateka kazina muntu kumbiriko biraba vyose ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukaza rero kugenda turabira hamwe ingingo imwe imwe nkuko amatohoza yacu avyerekana. Ndagwaye kazi rero, izo zikaba zari impfunyapfunyo za bimwe bimwe mu vyo turibuze kurabiraho, ariko n'andi makuru yose nagutunganirije ukaza kuyumviriza. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndagwaye kazi cane, ariko nanagusaba gufyonda sabone canke se subscribe nyane nimba utarayifyonda. Wewe wayifyonze ni vyiza cane, turajya tubandanya kwibanira mu makuru n'ibiganiro vyacu. Wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi aho uherereye hirya no hino ngaha ku mugabane wa Afrika, ndakengurutse cane nanaguha kaze muri ano makuru. Ntabwo ndi bwibagire gukenguruka kuri wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'amakungu. Ushobora kuba utwumviriza uri ku mugabane wa Buraya, ushobora kutwumviriza uri muri Amerika, uri muri Canada, canke se uri ahandi hatandukanye uriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu. Mwese ndabaye kaze cane. Reka no makuru tuyatangurire kuri iriko iravugwa cane, irabana n'inka zitatu zatemaguwe ku mutumba Gasenyi wo muri komine Buyengero, ahangaha akaba ari mu ntara ya Rumonge. Iyi nkuru y'agashavu idushikiye kano kanya irerekana neza yuko ibi vyabaye mu gitero igikomeye cane cagizwe mw'ijoro ryo kuw'Imana nkuko amakuru ava mu baba muri iyo komine avyemeza. Aya makuru kandi twakoreye amatohoza abamenyesha amakuru bacu badushikiriza arerekana neza yuko muri rusange izo nka ngo zatemaguwe arizo umukukuruke mu gipolisi. Ubu ngubu rero akaba ari mu kiyengero kuva aho atanguye kurondegwa ngo afatwe, bikaba vyaratanguye mu kwezi kw'icenda guheze. Ababanyi buwe yahoze ari umupolisi bavuga ko yoba aragatotezo ariko aragirwa. Makuru ava mu gacimbiri Kabanda, ico gitero cabereye ko yemeza ko cagizwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Amakuru ava i Buyengero akanemezwa n'ababanyi ba nyene urugo rwatewe Valentin Ngibingoye, avuga ko ariko aratotezwa yagirizwa ko yoba akorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho yari imaze iminsi yihungabanya umutekano mu makomine ya Burambi na Bugarama. Ababanyi biwe bakanegura inyifato y'urwo rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu baho Igasenyi bakavuga ko banababajwe nuko abagize ico gitero bamenyekanye, ariko atanumwe yigeze afatwa ngo abazwe kuri uyu wa mbere. Ntitwashoboye kuronka uwangoye imbonera kuri Buyengero canke komiseri ajeje igipolisi ngo bagire ico bavuze kuri ico gitero caraye kibaye.
nayo mu yandi makuru ariko haravugwa cane nkuko nari nabikubwiye mu ntango zano makuru yacu, reka nkumenyeshe yuko hari ibindi biriko biravugwa cane kubirabana n'ibiziga bitorwa bireremba mu kiyaga ca Tanganyika, co kimwe n'ahandi bikaba vyasubiye ngo kwibonekeza mu Burundi. Amakuru yakorewe amatohoza arerekana neza yuko abakora ubwo bwicanyi ngo barazwi kandi ngo bakaba bakingiwe ikibaba na leta. Ibi ngibi rero ngo ni mu gihe abo bantu batogwa ibiziga baca bahambwa n'inzego za leta ubwo nyene ngo ata matohoza akozwe. Mw'ishirahamwe Fokode niko babona ivyo mpejeje kukubwira haruguru. Kuri ubu Pacifique Nininahazwe arongoye iryo shirahamwe akaba atera akamo leta gushinga itegeko ngo ry'ingene umuntu atowe ikiziga afatwa ndetse n'ingene kimenyekanishwa gushika gishinguwe nk'uko tuvyumviriza Pacifique Nininahazwe abisigura. Amakuru ya nyuma dufise nayo ibiziga bibiri by'abagabo vyatowe ku musi wa gatandatu hafi y'ikiyaga Tanganyika i Bujumbura. Ibiziga twumvise ko vyari biboheye amaboko imugongo, bimaze kuboneka bica bihabwa abapolisi bo muri protection civile barabatwara. Gushika uyu munsi akaba atawuzi ivyo biziga vyaciye bijanwa nuko vyaba vyarashinguwe, mu gihe abarundi batamenyeshejwe ko hari ibiziga vy'abagabo vyatowe. No kwibutsa ko ata misi yari bwahace hatowe ibindi biziga mu kiyaga Tanganyika nyene, hariya hafi ya Brarudi. Aho hose uko ivyo biziga bitogwa niko biboneka ko hacafatwa intumbero y'ukubihamba n'ingoga bitarashobora kumenyekana. Ibi rero dushiye gutera kamba abategetsi b'u Burundi dusaba ko ino ngendo igayitse boyihagarika, kuko gutora ibiziga bakaca banyarutsa kubihamba bisa nuko ari gukingira ikibaba abariko baragandagura abantu. Mu bisanzwe bisigura ko ubutegetsi bw'u Burundi budashaka ko imiryango imenya ko ababo bamaze kwicwa. Aho yo niho hava ya makuru y'abantu bafatwa ugasanga barabuzwe irengero ryabo, kubera ko imiryango idaheza imenye ko ababo bishwe, iguma irindiriye umuntu ngo yaragiye, umuntu ngo yahamagawe ku telefone, umuntu ngo arapfunzwe, bahaguma bazagiza bakabura ababo iyo bagiye. Abategetsi b'u Burundi bo kwikubita gashi, kuko iyo ngendo ni ingendo isigura ko bashigikiye ubwicanyi buriko buraba, ni ingendo isigura ko bazi abariko barica abo bantu, ni ingendo isigura ko badashaka ko abicanyi bamenyekana. Turasabye n'ukuri ivyo bintu babihagarike, habeho itegeko rijanye n'ikiziga gitowe kitamenyekanye, ingene gifatwa, ingene kimenyekanishwa, n'ingene gitinda kigashingurwa mu gihe uwo muntu abatigeze amenyekana. Nayo mu yandi makuru twagutunganirije kuri uno munsi, urunani rw'abarundi RCP ruranegura imvugo y'ishirahamwe Izere rivuga ko ngagateka kazina muntu kifashe neza mu Burundi kandi ngo biboneka ko kageraniwe mu mihingo myinshi y'igihugu. Ibivugwa na Gervais Nibigira, icegera c'urongoye urwo runani mu cegeranyo rwasohoye c'ukwezi kw'icenda. Ico cegeranyo rero kikagaruka ku vyagiye birashikirizwa n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bwa mbere hoho twavuga kw'ijambo cane cane mu kigo yashikirije mu ntara ya Bujumbura, aho yerekanye yuko umunsi adakeneye ukwidegemvya ko bari mu mashirahamwe ahanira agateka k'abakozi. Aho yavuze ati uyu munsi sivyo kwama musaba uburusho, musaba nyene kazi kubateza imbere, ariko muteza gukora, udakeneye gukora nawe azogenda asubize n'abandi kubera abakeneye akazi ni benshi. Iyo mvugo, iyo nyifato yatumye abari mu mashirahamwe ahanira agateka k'abakozi babona yuko uyu munsi batayikorerwa mu kazi kabo. Nuvuga yuko yabetse yuko uyu munsi ivyo habwo basaba vyose uyu munsi atakanzo bafise. Hama kandi icegeranyo kicegerwa kandi kuvyerekeye itangazo ryashikirijwe n'ishirahamwe Ligue Izere ntibihebure, aho yemeza yuko uyu munsi mu Burundi hatazina muntu kubahirijwe, ata muntu agifungwa ubusa, ata muntu acicwa, ata muntu akinyuruzwa, ariko tuzi yuko ari abarundi benshi
birirwa barabura ababo kandi birirwa babura irengero ry'ababo. Twavuga kandi dusaba yuko rero leta mu by'ukuri ivuga ko leta mvyeyi leta nkozi yoshira imbere cyane cyane iyi migambi yagiye ishikiriza hama kandi hakaba gufata abarundi bose kumwe ntihagire umurundi nyagupfara murundi nyagukira. Nayo mu yandi makuru twatohoje arerekana neza yuko kuwa gatanu imbere y'umutaga abapolisi bagiye ku nzu ya Generali Nimenya asanzwe afunzwe mu bagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi ku nguvu. Amakuru yaratwereka neza yuko ngo bakaba basanze hugaye baca burira urupangu mu gushika mu nzu. Amakuru rero dukuraho nyene kubabibonye baba aho mu Kinanira, baba ngaho mu Kinanira, ngo nuko inyuma y'umutaga haje imbonerakure zimena urugo, ibintu vyose basanze mu nzu baratwara nk'uko amatohoza avyerekana. Bakaba rero ngo baciye bagiriza umunyezamu ngo hari ivyo yanyegeje bakamusaba kubizana, amaze rero ngo guhakana yaciye akubitwa araremba acaja gufungirwa mu gasho ka komine Musaga. Bukeye n'umuzamu wa kabiri yarafashwe nawe nyene akaba afungiwe aho ku Musaga. Umuryango wa Nimenya kumenyesha kubabazwa n'itotezwa uriko urakorerwa muri kino gihe, ugasaba leta guhagarika ibintu byose vyasahuwe muri iyo nzu ngo kuko hataho bihuriye n'icaha yagirizwa, nkuko twagiye tubitohoza muri ano makuru yacu. Mu yandi makuru nagushikiriza nakeho ariko haravugwa cane nuko hamaze imisi hibonekeza ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero atandukanye ari mu Burundi. Abanyororero bakaba batera kamo bavuga ko ngo bashobora kwicwa n'akagoyi. Ibigize ngo biraboneka naho nyene ngo haboneka bimwe kandi ngo hakabura ibindi, kandi ngo navyo bikaba ari ibibamaza kabiri gusa. Amashengero amwe namwe akaba ariko aragerageza gusahiriza nkuko twagiye tubitoza muri ano makuru. Amakuru ava mu mabohero atandukanye amenyesha ko ibifungurwa byabonetse kuwa gatandatu ari fu y'imyumbati mu ibohero ry'abagabo ry'Ingozi, naryo nyene akaba ari fu nkeyi ishobora kumara indwi zibiri gusa inyuma y'iminsi irenga 10 atakintu na kimwe baronse bacira ku munwa. Mu ibohero rya Bubanza naho nyene ifu y'imyumbati yarabonetse, iyo fu ikaba ishobora kugaburira abanyororo mu kiringo c'indwi imwe gusa. Bakaba bari bamaze iminsi 5 bataronka ibifungurwa. Mu ibohero rya Rutana naho bararonkejwe ibiharage inyuma y'iminsi 2 badafungura. Mu ibohero rya Bururi kugeza n'ubu nta biharage bararonka nkuko amakuru avayo abandanya vyemeza. Naye mu ibohero rya Rumonge aho benshi bita ku Murembwe kuri uyu Imana abanyororo 6 baratemvye bararaba kubera kigoyi. Mu gitondo cyo kuri uwa mbere hari imodoka yazanye ifu y'imyumbati kuri iryo bohero, ifu bavuga ko ishobora kumara indwi imwe gusa. Mu ibohero rya Muramvya kugeza inyuma y'umutaga kuri uwa mbere nta bifungurwa bari bwaronke kiretse ivyatanzwe n'umugwi w'abasenga bita groupe biblique kugira ngo bashobore gufasha abanyororo babe baramaze kabiri. Iryo bura ry'ibifungurwa risa n'ijyakuye mu mabohero nka yose yo mu gihugu. Abanyororo bavuga ko bashobora kwicwa n'inzara hamwe atacokogwa n'abategetsi barongoye igisata c'amabohero co kimwe n'ababafasha. Ivyo bikaza kwiyongera kukungene mu mabohero atandukanye abanyororo batabayeho neza bivanye nuko ubushobozi bwo kwakira abanyororo ayo mabohero acubakwa yari afise atari bo bari muri ayo mabohero muri kino gihe. Ikindi ciyongera ko nuko kuva hatanguye umugambi wo kugwanya ikiza ca COVID-19 abahora baja kuramutsa abanyororo ubu batacemerewe kuja kubaramutsa. Hambere aho bagiye kuramutsa abanyororo imiryango yabo yarashobora kubashira ibifungurwa. Ayo namwe mu makuru yariko aravugwa cane cyane no ngamo igihugu cacu Burundi. Amakuru tubatohoreza twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi cyane no mu ntara zitandukanye. Amakuru barayatohoza bakayadushikiriza nkayatunganya maze nanjye nkayagushitsa ko atosoye neza. Amakuru tuba twatohoje rero mu buryo bugiye butandukanye. Ndashima cane wewe ubana natwe kandi ubandanya kutwereka neza yuko tuba turi kumwe amakuru n'ibiganiro vyacu. Nkaba rero nshimiye cane, komeze kugira ibihe vyiza. Kanya ndiko ndabategurira andi makuru nayo ndaza kuyabashitsa ko ingingo imwe imwe.